ferabeto mwarabikurikiranye gose nayo nyene twari twahagaritse amakamyo atari make yamaze umwanya munini ikobero uko igikorwa cyo gusuzuma izo ferabeto twari twagitanguye itariki 2 z'ukumunani. Twari tumaze kugira echantillonnage zishika hafi 60. Muri izo echantillonnage nyinshi zari zimeze neza, ariko harimo izababa 15 zitari zikwije ivyangombwa, izo twari twahagaritse bivuye ku ngo nyinshi mwarabikurikiranye. Leta yaratanze gushika itariki 1 y'ukwezi kwa mbere 2024. Twebwe muri BBN turarindiriye iyo tariki, nta kigongo kizosubira kuba uko muri ibi bintu by'ubuziranenge ikintu yo kidakwije ivyangombwa kijya ku isoko kiraba rejeté igifaransa, hanyuma kibaye rejeté gica gisamburwa, kidandaza kirasamburwa, cyo twita restriction, canke kigasubira iyo caje ki. Twibaza ko tuzobikurikiza, hanyuma ngira ngo benshi mwarabikurikiranye. Twebwe aba bantu baza bazana ibintu byo kudandaza, twarabonye yuko koko ibintu rusangi, ineza rusangi irabanyura, kuko benshi usanga bishakira kugirongera amafaranga bakibagira le bien public. Benshi bavuga yuko atavyo bari bazi. Ibi bintu byo gukontrola ubuziranenge nta tariki yo gutangura, nta tariki yo guhereza, nuko umuntu abizi. Iyo ugiye mu rudandazo ukaba utubashe amategeko y'ubuziranenge, uba witeguriye guhomba, witegurira guhomba. Niko bimeze rero. Twebwe ku maferabeto twarabivuze, ubu turabisubiramo. Ferabeto uzinjira mu gihugu zicenga kuriko zicikobero canke Gasenyi Nemba, turafata echantillon tukagira analyse kugira ngo muri ayo mezi 2 baronse amezi 2 arenga, twebwe tuzobe dufise ibiharuro. Tuvuge tuti muri ya mezi hinjiye ferabeto zikwije ivyangombwa zingana uku, zidakwije ivyangombwa zingana uku. Rero ico kigongwe cyafashwe na leta twaragitahuye, naho ugiye kuraba usanga bitoroshe mu bikorwa dukora bya misi yose byerekeye ubuziranenge. Ni kibazo kimwe bifite kuri BBN murahebye kubivuga yuko ibikoresho by'ubwubaka iyo bidakwije ibisabwa ari ingorane ku buzima bw'abantu bishobora kubahitana. Ego muravuze yuko hariho ingingo yafashe ku rwego rwa politike, kandi nivyo umuntu rero yo kwibaza ubwa mbere mu kubwiwe ubwo buzima bw'abantu muri ico kiringo batanze ko cyo bacagiye mu ikonje. Muga ico umuntu wese yo kwibaza sinzi uko bimeze. Ikibazo ca mbere mwe nagira ndababaze impeka mwo twishura ku rwego rwanyu, stock azoba yakozwe muri ico kiringo cyose, mbega by'ukuri muzoshobora kuyagera? Mwibaza yuko iyo tariki imwe y'ukwa mbere ariho azoba yarangiye? Ico cyari ca mbere muzobijera gute? Hanyuma akabazo kagira kabiri kajanye n'ivyo nyene, dusanzwe tuzi yuko hariho ayandi mashirahamwe akora amaferabeto ngaha, mbega ubwo niko bakabaye akabero nabone ko baca bakora ibidakwije amategeko kubera bazi yuko hariho nibiva hanze bidakwije amategeko? Vyari ivyo. Ego reka ngire ko ndakubwira, nibaza ntimugire ubwoba, kuko abo bantu bari bazanye ferabeto twebwe twarabasiguriye, barumva yuko koko bidakwije amategeko bitegerezwa gusubira inyuma. Ariko twumvise mu nyuma yuko amaferabeto yagerageje gusubira inyuma yashitse. Hariho izitarenze uvuye ku Buganda, hariho nyinshi zari zikiri Kabanga, hariho nyinshi zari zikiri Tanzania, kubera kumbure bavuga yuko bibavuna amataxi. Mugabo twebwe muri ibintu by'ubuziranenge amataxi aza inyuma
y'ubuziranenge kuko nibaza yuko amataxi yotangwa ku bintu bikwije ivyangombwa bizashobora guhungabanya abantu. Iyi ngingo twebwe ntidushobora kuyigwanya, nta n'ububasha dufise bwo kuyigwanya. Twe twarakoze ibikorwa by'iwacu. Imvo nyinshi aba bantu bari bafite ferabeto bavuga yuko niziriko zirakora zisa n'iziwabo, kandi nivyo uko igikorwa kigira intango n'iherezo. Twatanga izo tariki z'ukumunani ari ziriko zirakora n'umuziriko zirakora. Hanyuma rero izi ferabeto ziza naho bavuga ko atavyo bazi, turafise inkuru yuko ababizana bagomba yuko bagabanya diametre, bakagabanya kugira bazane byinshi baronka amafaranga. Ubu nibaza ko byababereye icikwa, bazotegerezwa nabo nyene kubaha ingene izogenda. Ibi byo kugera amastoke si twebwe tubiraba. Ivyo byo kugera amastoke si twebwe tubiraba, ntituri muri za infrastructure. Ikintu twebwe dukora nuko tuvuga tuti ibi bintu birakwije cyangwa ntibikwije. Ububasha twari dufise bari kujya bwo kubihagarika, kandi twarabihagaritse. Byaravuze ko amajambo menshi turagirwa kwitera bwoba ryinshi, ariko twarabiretse. Ikintu kiduhimbara niki nuko kuva ku muto gushika ku mukuru ata numwe yigeze avuga yuko ibi bintu twakoze birimo amakosa, kuko barabyumva. Ariko usubiye ukagaruka ibi bintu by'ubuziranenge biracari kure. Nibaza yuko aya mezi abiri atanzwe ata kintu kininiya azokonona uravye ingene ibintu byifashe byo kubaka.